inyishu niyi ndayita inyishu ya mbere kandi akaba ariyo ya nyuma ntanga kuri ikibazo. Burya severe iri kwirakora igashikiriza ibikorwa mu nama nshingamateka na nkenguzamateka bishashe biri kumwe, igatanga izina icyo bita qualification juridique y'ibyabaye. Burya severe ni intango ya mbere kandi severe hajya n'umwana wa leta. Abacamanza baravyemera severe n'umwana wa leta kubera severe yashinzwe na leta. Intambwe tugeze ko twitwa umugwi tukavyita izina, no kuvuga yuko izindi nzego zidukurira twebwe ntituziha amategeko, mugabo izo nzego zarakiriye icegeranyo canke raporo, inyandiko, ibitabo bisigura neza ko habaye ihonyabwoko mu 1972 byakorewe abahutu. Ibyabaye ku batwa ku batusi byose twarabitomoye. Ese bwana Ntayiraja Deo wo kumva ko umwana wa leta yitwa severe yarahejeje? Reka turindire inzego zidusumba nazo nyine tuzi twiyumvira ko ziriko zirakora. Nta uvugira leta ko ziri umuvugizi wa leta. Aha rero ngira nogeza ngaha Kibuye Jean Paul namubonye namwibutse. Kibuye Jean Paul ari hehe? Ndamubona. Nk'ubu jewe kuvyo wavuze no kwishura ijambo rimwe, dosiye yawe yarinjiye muri severe. Ko yinjiye bigaca bivanga nuko tukubonye hano, je nivira ko ari ikintu kiyongeyeko, kuko jewe ahantu naciye nandika ijambo priorite. Priorite no kuva yuko mu madosiye turonka nawe tugushize muri priorite, niko tubisigura. Cyane cyane uvuze uti byaraciye muri hirya no hino, mugabo wantangaje uvuze yuko hari n'ikete y'uwise General Major warose mugabo ntagira icushikako. Narondeye hari wacambwira ati General Major rega ni wa wundi, niko naciye mfata yaciri ndo inyishu ati General Major ni wa wundi. Ni wa wundi none ni mwene wawe, ni mwene wawe. Duhakanya gatoya dukore wicare, duhakanya gatoya dukore. Mugabo uri mu madosiye menshi asa naya y'abantu baremerewe nka wewe. Ego Imana guhezagire, tugume dusenga dukora dusenga. Nafashe yuko byabaye muri Kinanyana, nafashe yuko ibintu byabaye muri 65 byose yuko hayi mu polisi byose nabyanditse. Hari umupfasoni yitwa Noela, nawe Noela mwe murasanze ndakuzi muri King's Conference, nibyo muri family ntwari ndakwibutse. Nakwibutse kubera waravufashe ijambo uravuga bikuremereye ibi by'amaparcelle tuzi. Mbega mwobishikiriza inzego kuva hasi gushika? Mbega mwotanga izo done mufise? Jewe rero nagize ingorane ku kibazo cawe, mugangira nishure nka jewe ndayicariye yaciye mu byo kumenyesha makuru. Hama ndaza kwishura na president wa severe, reka ntangure ngo waciye mu kumenyesha makuru. Ni idei wanje ntabona bajije makomiseri. Waruzi ko bijya twerekana by'amazu by'amaparcelle mu gihugu hariho bimwe byadandajwe bikabura ababigura? Icyo naco waruzi, ndabisigure neza.
amazu y'Igitega, oturu ya Gitega, hagiye umunsi hari gare routière urahabona, hajya hari amazu menshi yadandajwe mu 2002 arabura abayagura. Kubera iki? Benshi baratinye kugura amazu y'abapfakazi kubera n'ababanyi babo, kubera bazi mama n'abana b'imfuvyi ataho basigara baba. Hari nizo batinye kugura kubera zidashemeye n'aho ziri muri rusansuma. Ariko nshaka kuvuga nkandayicariye, nashaka yuko hari ibintu bitanze byose mu bantu ahubwo biza gutera ingorane. Waruzi ko abantu bafashe liste bacaza kubesha ababuze abapfakazi ko ariko bararonderera inyishu, bavyita mu Gifaransa, ndazi ko mvuze Gifaransa, manipulation. Ahubwo turondera uburyo abantu babikeneye baza tukabibaha. Mugo birungise gutyo bigwa mu bantu rimwe na rimwe batifuza neza yabo babuze abantu n'ababuze n'abanyazwe ayo matongo n'ayo mazu. Iyo rero ni jewe ndabyishuye ku giti ciwanje. Reka mvuge ngo perezida wa CVR erega ya madosiye dufise aratembera ku isi yose, sizi ko murayibona. Ari muri site ya CVR, aratembera mu ma X. Uyu munsi aho dafise n'abantu benshi, niyo utafise ndagusaba uzokwegere uyu abiguhe wewe ku giti ciwawe. Fyakari ngaha, haguruka fyakari bakurabe. Ubu ni service communication information. Izi dossier twoshima ko tuziho umuntu avyifuza, mugabo niko usima ko tubisanzaza uko ariko kose tutazi aho bigwa. Ariko naho ndabivuze gutyo byinshi birayerera kuri X, hama byinshi biri kuri site ya CVR, ahubwo muze kumusaba site ya CVR yibahe kuko byinshi niyo biri. N'aya mafilme bayasavye menshi niyari. Ariko abarundi ndababwire basomiki gusoma ibitabo n'ivyanditse ni haramu kuri benshi. Aya mafilme nka yose ari kuri site ya CVR. Aya maraporo ivyegeranyo senteze biri kuri site ya CVR. Mudufashe musome hama muhe bagenzi banyu bari mu ngorane nkamwe, mugabo ntabeshe nk'ibi vy'amazu yo mu gihugu. Ni page 64 kiri kuri site kirayerera. Jewe ndakirungirwa n'abantu muri Canada, bo muri Polonye, bo mu Budagi, nk'uko mengo bari kwaraye forma ari twebwe twagitanze muri réseaux sociaux. Uyu rero madame Nohera banyumvise impano ndaguhaye ngo dusabe tugiyo document n'abagenzi abo babwira aho bagira bayisaba. Ni page 64, ariko ntibivuga yuko byose byo mu gihugu biriko, kuko twavuga kutuntu Gitega, utuzuka kutugwa ko muri parki Bujumbura, utuzuka kugwa ku Muyinga, byose ntibiri kuri iyo document. Aho rero ngira banyumvise ngeza hayo Marie Janine, uyu mudame ndamuzi, yasiguye ivyerekeye papa wiwe Longe. Uyu naho ntari sur dushobora kuba twumvise muri document runiniya twatoye Igitega gwitwa abantu baciye mu mpimba, ruriko abantu bashika 999. Uwora kuri iyo document turarufise. Utunanefise imyaka 13, uriko uravugira inzu yo mu Ngagara, uriko uravuga abo mwabana. Iyo nzu yo mu Ngagara ni wa waranditse muri CVR, nayo nyene twashize muri priorité. Abakomiseri dukorana ndazi ko ariko baravyandika, mugabo mu Ngagara mupfasoni amazu ni menshi afise situation mwene iyo, ndazi kubizi bimwe mugabo umuntu amenye ivyiwe ubwa mbere. Ego cyane simvuga menshi kuri iyo dossier yinjiye muri CVR. Abapatiri bose ba Karenzo Theophile turabazi ko twarose bazina y'abapatiri bagandaguwe. Ndazi ko patiri iryo zina rizi
turabifise. Hanyuma abo bose nk'uyu komanda Ntavumba turamufise, ari kuri liste dufise y'abantu 999 ntarenga numero 7, ari entre 1 et 7. Komanda Ntavumba ntiheze yaturuka muri Burunga. Sabwe? Yego mvuze Burunga, ntunzimize. Yaturuka muri Burunga, umva ko ndamukurikira. Yari komanda Ntavumba Syriac niko yitwa. Igana hejeje uyo madame ego Hamza Jonathan Niyongabo. Ni Hamza. Kire yose Hamza kacadonka Jonathan, naronka Niyongabo bica binanira kumva Hamza na Jonathan ngene bifatana. Ariko cyanavyumva ushobora kwa winjiye vuba niko byagenze Jonathan. Ndiyo winjiye umaze kuronka ubu Jonathan nabyumvise. Uti gukora bisaba ingufu, gusaba guhimiriza, twebwe twaje guhimiriza. Iyi ko turimo nico guhimiriza na cise réunion de sensibilisation et d'information des partenaires, des citoyens, des populations, de l'administration yabaca kugira badufashe kwinjira muri iki gikorwa. Réunion de sensibilisation wagitoye. Hanyuma ayo mafilme utiya Severi yashiye kuri site nacishuye biri kuri site nka byose. Kandi ni filme twa project Jonathan woyifuza zana flash disk ejo turayiguha. Zana flash disk ejo turayiguha. Bavyita les produits de communication, les produits d'information de la CVR. Et c'est uyironse kuri flash disk wocuyereka bagenzawe benshi batandukanye kugira umuco ukuri kuze kuramenyekana mu bantu benshi. Hanyuma waciye uvuga uti guhengamira ukuri waciye usigura neza. Jonathan ari we Hamza ndiko ndavuga ona mpengami. Sabwe bamenye ko turiko turavuga ukuri. Uko kuri rero nyine kumeze uyu munsi ngira ngo ibintu bibiri kuri ibi twerekana. Iminsi ya mbere byarabihiye abantu kubera dusohoye ibyo banyegeje. Umunsi wa mbere tori binogo byo ku Ruvubu Gitega harabaye cyo bita tremblement de terre, uwo bita tsunami. Mugabo uko iminsi hera umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu tukaja Minago, Vugizo, tukaja muri Parc de la Ruvubu, Imwakiro, tukaja muri Busoni bwa Kirundo. Uko kuri kwaratinze buke kuramenyerwa. Kubera iki kumenyerwa? Erega bakuze bansuza imyaka barabizi bose. Mugabo usohoye ibyo batashaka ko bimenyekana. Hamza ngira mwishure ko yuko muri manda yacu 93 birimo gushika ku mwaka w'2008. Muri manda yacu Ntega na Marangara irimo. Muramaze ko inama za mbere d'information twatanguye gukorera Intega ni Marangara. Ivyitwa 91 biri muri manda yacu. Ivyitwa discrimination mu mashure, mu gisoda, mu bucamanza biri muri manda yacu. Mugabo cyo ushaka ko mwumva ndiko rabitondagura ni mwumve ko ari ibikorwa byinshi birebire twebwe tuzosaza ejo dusubirizwe n'abandi bagifise ingufu kuko twebwe twashaje. Murabibona ni birebire. Niwumvise ko dutoye bya 72 69 65 Musenyeri Gihimbare baramunize, Ngenda Ndumwe baramunize, Rwagasore baramunize. Niwumva ko twagerageje dejo.
mugabo uyu munsi bashaka dusaba connecter les morts à leurs biens spoliés. Havyutse chantier nshasha yahora iri hehe, yahora ikogwa na CNTB na CSTB. Ahubwo mukwiye kwibaza igituma byaje muri CNTB nohera, ni kuki byaje muri CNTB ku bwabo, ni kuki by'amatongo kandi matongo byaje muri CNTB ku bwabo, aho ugeza no kugira ukuri kwerekeye abapfuye gufatanye n'ivyabo byanyazwe bica byoroha gusigura. Mugabo twaronse amaliste y'abantu bagandaguwe, kongera turonka amaliste y'amazu yatwawe, y'imiduga yanyazwe, y'amakonte bancaire saisi. Urumva ko dufite information ituma enquête ishobora koroha gusumba abandi. Nico uyu munsi turi mu nama yo guhimiriza abantu kugira ngo bahaguruke, abafise ibitari byabo batangure kwiyumvira ingene boyaga kugira ngo bene byo basubizwe ibintu. Umugiseveri utiriwe urabijamwo, mugabo n'ubundi naho bumvikana umugiseveri amasezerano y'umwumvikano bashitseko uraheza ukayemeza kugira ngo ayo matati atorerwe umuti burundu. Ibyo mwabonye ejo bundi ku ngingo za mbere zashikirijwe ni nk'intango twaciye mu ntara zitandukanye dushikiriza ingingo za mbere kuko twari tumaze gutohoza. Hanyuma ntimwamwakurikiye yababwiye yuko ingingo umugiseveri ufata ari ntabanduka kandi bitungururizwa mu masentare. Ibyo rero bica bisaba yuko umugiseveri ukorana ubwitonzi bwinshi kandi ayo matohoza agategerezwa kuba ari amatohoza yimbitse, rero nibaza ko iby'ibitigiri no munsi atavyo ntiharagera, ntabyo twobaho no munsi kuko turacyari mu ntango kandi gute kugira ngo dutangure gukora kuri aya madosiye twabanje kwicara umwanya utari muto. Ubwa mbere tubanza kwiga itegeko, turabanza kuryumva turaritegera, hanyuma tumaze kuryumva turaritegera duca turicara twiga icyo bita methodology twokoresha, kuvuga ingene aya matohoza yogenda neza. Nabyo nyine twarabihanahanye ko ivyiyumviro ku ngingo za mbere ziherutse gusohoka. Rero twakoresheje iyo methodology twamaze kuganira kugira ngo turabe yuko ya methodology ishika cyangwa idashika. Muca mwumva yuko tugenda turiga ku munsi kugira ngo tuze dushikire kumbure uburyo butomoye kumbure bwo gukorana n'ingoga kurusha. Mugabo uyu munsi si umunsi wo gutanga ibitigiri. Hanyuma akandi kantu gatene yanongereko ni kubijanye n'uyu yasabye ko hotamba zijya ntonde zimaze gutorwa zikarungikirwa administration gushika ku mutumba. Ibi rero uko yababwiye ni ikintu tonangira n'uhirireko, nuko birashobora no gutera uruhagarara, abantu bagasimbiranirako ati mvira mu bintu bya data, nabonye ko iyi nzori ya data mva ngo sohoka. Birashobora ko abantu bashobora kuja mu ruhagarara kuko twebwe ibiri tubikoresha, turabiraba, waje tukaraba, mugabo turagenda tugatohoza. Erega aho bose bari kurajya amaliste, hari igihe ushobora gusanga mu matohoza dushobora kugira, hari igihe ushobora gusanga hari nka bimwe ushobora gusanga yari yanditse ku inzu mugabo atari yarahejeje kuriha kumbure ari banki yagiye kweza kuyiriha canke hari inzu ya leta. Birashoboka, nico gituma ntawe ucafatirako ngo niyanaka gutyo nyene. Twe twaza kugira amatohoza, ibintu rero ntibo bitamo bene igihugu gutyo barashobora gusimbiranirako. Ikindi naco nuko hageze kugura itongo, hageze kugura inzu, ni byiza ko umuntu abanza agatohoza kahise kaho haragiye kugura historique. Mbega ndahaguze nani, ukamubaza akaguhereza ibiranga aho hantu yaguze, aho hantu ariko aragurisha, nawe ukabironka
umaze kubironka rero ntushobora gucubaza nawe ukabaza no mu babanye ukabaza hirya no hino abantu ntibapfe kugura. Icyo twabonye ni iki, kuva dutangura aya matohoza hari abantu benshi bashe bihutira kugurisha ibintu barimwo, kandi bamwe basha bihutira kugura bibaza ngo babuze ibizimbutse. Mugabo muca mwumva ivyo baguze, kandi burya abantu baragura. Harasohotse kominike iraca no kw'iradiyo, iraca mu mazone, iraca mu makombe, iragira abantu bati murabyabe umugwi severe urabagabishije nimwitondere biriko biraba kandi muhagarike kugura ibintu mutabimenye neza. Ariko ncabugira abantu ko babandanya bagura kandi bagurisha, kandi iryo kominike iryo tangazo ryasohotse. Haya rero rimwe na rimwe abantu turi intumva. Uyu munsi rero mugabo abantu nibakanguke bamenye yuko ugurishije ibintu atari gwawe ubuhombe burya kwande muca muvyumva. Naho rero tuvuga tuti mwege nk'abitavye mugende muhimirize mubabwire reka guhomba umutahe wawe uja kuwuhomberezayo, reka guhombesha umutahe wawe, banza utohoze hanyuma binashobotse urashobora gushika mu gisevere ukabaza mbega aha hantu mwomenyera gute, bakakurabira bakubwira ati nibyo cyangwa si ibyo. Inzugi ziruguruye mu mategeko yo kugura no kugurisha. Icyo bita contrat de vente ni contrat intuitu persone, ni contrat iri hagati y'abantu, kandi iyo contrat iri hagati y'abantu mwebwe nyene mujejwe muraga niyo contrat ingufu zisaiza kuja iwanyu. Twabwiye severe haruguruye, ntawe uzoza kubaza ngo bareke kumuha umuco. Mugabo ko twe tugenda gusinya nta namwe mu mategeko y'igihugu handitse yuko uguze cyangwa ugurishije arinda gusinyirwa na severe. Mugabo we ku neza yiwawe severe izoguha umuco niwaza kubaza. Mugabo tubikoja kurenga amategeko ngo tuje gushiraho novuga amategeko atahari, legislation itahari. Turiko turumvikana amategeko y'igihugu arafite idategekanya mu kugura no kugurisha. Najya nyene hari muri code civile livre droit uragenda ubirabe ugene bagura bakongera bakagurisha. Mugabo kubera wowe uvuga ikintu canje utufaranga twongeye gutanga duhombereyo, reka mbanze ngira amatohoza akwiye ngende mbaze ni utashika i Bujumbura uratelefona bazokwitaba. Hari telefone kuri reception uratelefona hanyuma ukabaza bakakurabira bakaguha umuco. Sivyo none nari bacumugane mu kindi ngubanga ni abantu ruye utangitsike y'ibihumbi 30 ukaja kubaza hariho bihure n'ibihumbi miliyoni 10 canke amajana. Nibaza ko ico gitomoye. Yego murakoze. Mvuge ijambo ry'ikirundi mugabo cyo mategeko. Nta udandaza ikintu kitari gwiwe. Nta udandaza ikintu kitari gwiwe. Hanyuma tugifatanye n'ijambo rya kabiri aje gusigura uyu mupfasoni, imbere yo kugura ikintu menya kahise k'ico kintu uri kuragura. Bavyita historique de la maison, bavyita historique de la parcelle ou de la propriété. Ngira vuga ijambo ryoroshe kuverifya. Ni wagura ikintu umuntu agwa titre de propriété ajyamanye mu nzu, ntakwereke amapiese annexe y'iyo inzu yaturutse. Uwa mbere yitwa ngwiki Minani, uwa kabiri yitwa ngwiki. Uwo wa mbere rero arahambaye kuko ni urinda kumenya ko ari we yagurishije legalement. Ndasabye mwumve icyo bita traçabilité historique y'itongo, historique y'inzu. Jewe tukumvikana tuzatwumvikanye neza, Imana ibahezagire.